kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira ati none duhe none ntuzi ko tuzogutora ukacisanga ngo utampaye igihe sinzogutora ukacisanga ya ruswa tubona yuko yuko abarongozi hariho bamwe bajya ruswa tubona yuko ari mbi kumbe natwe turayikunda turabona yuko turakeneye ruswa bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo nkamubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi je nzogutora ariko cenchorera so je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micyoro kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose azoguhamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nta n'igice 10 kwijana azoguha aruta yiwe so muri ico gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nja nsanga ko aniyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye ngavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwibira none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayishaza kubaha naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3 izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha none ku kwezi we azobaho gute murazi benshi n'abapangayi ibazinze ukuntu ziba ziguma zizimba muri ico gihe nibaza ko turakwiye kwanza ico ni kibazo ca mbere hari imvugano n'abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa inzotangura ndaba amahera abariyo ntangure kuvuga ikindi naco cyatumye ndabahamagara nuko anzi yuko amamedia biroroshe cyane gushikiza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika muri ico gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora kandi amamedia yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane basanga cyo tugiye kugwana nitwe tugiye kuzana induru je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma kubera ko ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje intambara tuzofa tudahejeje kubera niyo mpuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi bisigura yuko zazini wazanka kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka none yarahisemo intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje muri ico gihe dutahurane mu mahitamo kandi na mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zo tumutantora zirahari ntiwozibura kandi urondeye inzira nyinshi impamvu nyinshi zotuma untora zirahari hasa muri ico gihe untora utantora si ikibazo ni kunkohotera wewe nta kibazo kubera ko twije icyo nizera mu buzima bwanje nizera ko ibintu bibiri yuko umuntu ntafite icyo ndamwongereza ko nyaga icyo ndamugabanyiriza ko ufise ifu dafise imboga ntafise za mboga ubuze since nsesa yafu yawe nkunda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe simave ntumi ibibazo biba bibiri muri ico gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na seni kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza duteye ubwoba bakatubwira iti we peti hajya nta kizokurayo kubera ko seni nuko ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma ngira ngo niyo mpamvu nemeye icyo niboneye muri ico gihe sinojisha seni kuco ntarabona nzoba memukiye n'Imana kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye ariko gushika ubu ndashima cyane kandi ndanashimiye na president wa seni kuba
iyo namwandikiye ndamubaza ikintu kuko ndi underground muri ndi umusitari muziki ariko muri ibi ndi underground. Muri icyo gihe iyo mbagije ikibazo anyishyura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare n'abari kure kuba benshi barampamagara none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora. Ko byarerekanye yuko bari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutwaye n'umwanya munini ikigira gikurikirana n'ishaka ntebuye abanyamigambwe cyane kubera ko barafise influence, kandi iyo influence uyikoresheje neza irazana ivyamwa byiza mu gihugu, ariko kandi uyikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri ico gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri ico gihe gerageza ubinzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Arige niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Muguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turi ishusho y'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hajya abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse cyane ntibarindiriye cyangwa batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese. Nabona hari abagabo hari abahungu. Ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri icyo gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburuhukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburuhukiro. Bishikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho n'amategeko leta yatanze kubyekeye umuntu yajya n'umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho ari amahera yo gupanga petetere atanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ariko leta izi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri icyo gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no umutekano wabo. Muri icyo gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera ubundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwiruka, ariko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigira icyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye urwaruka benshi byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu ko agiye, reka turabe ko yazotubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze harakabe bakunda arutu bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe. Kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhakiye ahantu ninko. So ndazi yuko kugwaruka benshi bafashe bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike, abagiye mu bintu by'ibibazo
ariko sinibaza ko ari ibibazo kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu, kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri icyo gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo, icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje, nyene abanyagihugu bagenzanje, kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira none duhe none ntuzi ko tuzogutora. Ukacisanga ngo utampaye igihe sinzogutora, ukacisanga ya ruswa tubona yuko yuko abarongozi hariho bamwe bajya ruswa, tubona yuko ari mbi, kumbe natwe turayikunda, turabona yuko turakeneye ruswa, bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane, mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo. Nkamubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi je nzogutora, ariko cenchorera. So je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micyoro, kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe, uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje, kuko nta n'igice 10% azoguha aruta yiwe. So muri icyo gihe tugerageze nibatume, kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nja nsanga ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye nkavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka, kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha. Kwibira none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite, none ikibazo kiri hehe? Sasa ari gihe usanga naje kubona, ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayishaza kubaha, naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3, izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha, none ku kwezi we azobaho gute? Murazi benshi n'abapangayi ibazinze ukuntu ziba ziguma zizimba. Muri icyo gihe nibaza ko turakwiye kwanza, icyo ni kibazo cya mbere, hari imvugano n'abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa inzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga. So muri icyo gihe ndabasabye kweri barabe, ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intamba nini amategeko, ariho igitigiri cy'abashobora kw'abitoza, igitigiri bafatirako ibice 40%, ni intamba nini cyane kuri jewe nkanje, kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki, kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera, andiko cyusanga umugambwe usabwa ibice 2%, ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo umuntu umushinga amateka, ariko je nkasabwa ibice 40, bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe, kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza, ariko zogerageze bishobotse nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Imana igwezagire cyane, kandi uri mu bantu banyispiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza, kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka, ndabona neza ko ari kibanza, ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina. Muri icyo gihe naje kubera icyo vuga ko nyine icyubahiro negezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi, na nyine icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratebye kumumenya. Muri icyo gihe nimba bishoboka kwera icyo kintu bakigabanye, kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka mu bindi bihugu baragena n'ibyo kujya mu matora, uje kwiyamamaza nta n'ibyo tuba tuzi, kubera twebwe conseil tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki. Muri icyo gihe kubera twabuze ukuntu batugena, je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bintu byo kwitoza, abandi ntibazobibone, hazobese nizo dufashe mwakuza muri manda iza bagerageze, hazobe hariho
ikibanza cy'ugwaruka bagenwa akagenwa userukira ugwaruka userukira ibimuga urabona n'abantu bakwiye ko we n'uvuga neza ibimuga utari ikimuga kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kubera ntugwaye ibintu gwawe ubwo bumuga naho nyine hakeneye umuserukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika ko yataburyo kubera ko ifirazi koga ariko si mu ipave irakenera amazi itabonye amazi womengo ntizikoga ushaka ufite ivyumviro byiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atanivyo ufise ico naco ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura naco kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwavyiteguriye je sinaronse uwombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa nasanze achahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu ramwegera kandi yaguhamagaye ugaye ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimanura ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha bacakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri sasa ndakwereke gerageza tuvugane ndaguha nimba ari uburyo bukenewe jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora je no gwa ni 200,000 ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yo bari n'inzira aramahera yagutwayeyo ukibona yuko kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane abantu dukunda kuryoherwa ndamweretse aya mahera nazo yareka kandi kindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ibyo bice bibiri nawo woronka ibice 10% muri batanu umugambwe bazoce bagushiramwe urabe yuko woronka ariko tunamajambo bakoresha uyo wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40% akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ibyo bigeragezo hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo umuntu arakwereka neza ariko kwiyamamaza bigoye kandi kuri wewe biranagoye cyane muri ico gihe genzo guhaya naya ariko nawe akaguha condition akavuga ko genzo nzoguha vision yanje ubu ni uzohagarara ko ni uzuravuga muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence tunkati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane ariko ivyo byose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza gutangura ni gute twese tugiye gusabira umuntu ineza ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma kubera umuntu aba yarahezagiwe Imana yaramuhezagiye kuva kivuka ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo umuntu ashonje akeneye ibiryo udafite ibyo biryo umuha uwo musengera kubera ko abyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomereze ko hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza ari gihe nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye
dukwiye guherako kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri ico gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kubyerekeye uburyo birakeneye amabafle, birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Kubera ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza, ko n'abanyamigambwe baratereza, cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza, je nibyo ntera isoni kubasaba. Mu gihe n'abakuru basaba, je mbayende hoho ibyo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra mu muzifise maze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye, naho twawukoreye cyane umuziki. Ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye, ariko ukubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri, kandi si kunyishura tu ahubwo muko murishura, kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari gihe ari kwijambo azoba ari mwebwe, bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamuko muritangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamo kugira ngo mushobore kumfasha gucisha ubwo icyo umuntu aronse. Nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga, ariko kandi ndababwiye na biro, naruguriye biro kugira ngo ari n'ubundi avuga ko no ibintu byose samahera, ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byotuma udakoresha n'amahera menshi, ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane, ariko ari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplifia ya mahera akaba make. Ya biro ikaba iri ngaho akake NSS Rohero, aya mbere Avenue Susedinil numero 25. Muzoza ngabo benshi bahita kuri BAA, abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri, ufite icyumviro ndamuhaye ikaze, azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese, azoze. Hanyuma kandi byekeye uburyo ndafise konte ngira ndabahe, hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash, niyo yoroshe. Konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu, hanyuma 60 hanyuma gatanu. Mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari ikaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Bambwiye yuko ukivuga na Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 83, hanyuma akaba ariyo akarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 8 6. Subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma, niyo mazina yanje kuginyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu, iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1, hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $. Konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2
9 3 2 ubusa 2 ubusa 1 hanyuma karongo 1 5. Mu gifaransa subiye mu gifaransa compte en dollars 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariyo na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi, ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkabasaba yuko mwono usaba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese handa nasaba na nyine cyubahiro kwera nterere, kubera ko jewe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bifashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana, ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe. Ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanze bigendimwo. Ninka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe, nanje ibindimwo nakahise ku muvyeyi wacu n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibayizagire cyane. Tete moderateur aduha ikurikira, murakoze cyane.